ego mbona izo message cyangwa tugahura ariko iyo rero niravye nanje mba mbona bitandukanye n'ivyo bambwira nkavuga none ko je ntabibona ariko ni vyiza ko je ntanabibona ariko bikabonwa n'abandi. Mimi Mereye muramaze kwicarana muramaze gusanga cyangwa muramaze kumva ikiyago ciwe nico kirumva wishimira cyane ku bantu mwatanguranye muri cinema ndaza kugaruka ku muryango wa Major TV nico kirumva wishimira cyane ku bantu mwatanguranye muri cinema muri carrière gushikira ino saha. Fanny Lovine avuze iki mu rugendo rwawe umaze kwicara umaze kuyaga avuze iki umaze kumwahura kikeneye iki ariko arambabaje kandi Imana ko babadire nubwo sometime mba numva ntipe mwiza rwose ego kandi ndamwubaha cyane kandi uranamukunda mwarigeze kubijamo ivyo ni vyimviro vyawe ndamukunda ego umukobwa aciye bugufi arenze bariya abantu bose wumva ba Mimi Mireye ba Havere ba Fanny Lovine bumva umengo nyene bararenze nukuri arabarenze pe kubw'umutima wafise ndakubwira nivyo turakora tugahitinga ego ariko ubuntu ego nikindi kintu ego umutima nikindi kintu ego nukuri uriya mukobwa hariho ubutumwa twibwira kuko nk'ubu ushobora gupostinga par exemple nka Ornella Mutoni ukamuvuga kamajambo mugabo ajya amajambo si twese tuza kuyatahura kumwe ego ndashaka rero tubwire uba ufise iyahe mood uri kurakreya amapost wewe umuntu wawukunda ego biragoye nk'umuntu wawemera ego kumubona ari gufatana n'undi muntu ego ari gusomana n'undi muntu ego nivyo biba bigoye pe kukunda ariko iyo umuntu utamukunda uba wumva biri easy birasanzwe rwose ariko iyo umuntu umwemera Sabasi ego umutipe ari pause ego umugabo muri make ego ndavuga ngo umutipe kuko ego umugabo w'umuntu n'umugabo ari pause muri make atuje avuga make wagwana ma people mwiriwe cyangwa mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza Ishobo MC Gondo Sirina aka the one only alongside Badman easy eyo wagwana brother ariko reka mazina ndabashimire cyane kuko murazi neza yuko mudukurikirana gatandukanye abari Belgique abari Canada abari Oman Saudia eka muri Kenya Zambia nagiye mbona neza yuko musanzwe mudushigikira niteka ridasanzwe ariko ndanakwibutsa neza yuko tuba turi kumwe na Bartender Bar mu kibanza kimeze neza mu gisagara ca Bujumbura hari abadiaspora benshi ko barataha muri sama hari benshi bariko baratahuka henshi bakine kuryohirwa ni Bartender Bar X Gasuku eneza neza mu Kabondo mu gisagara ca Bujumbura nimeho zibiri ariko ndakwibutsa neza yuko tuba turi kumwe na DH Telecom mu kiganiro cacu Top Talent Show ariko murazi neza yuko bakura ama impression agiye atandukanye ku mipira gitandukanye ku mashapo eka ku mitaka igitandukanye bakorera neza na neza muri irohero ya mbere mu gisigara ca Bujumbura kuri Pierre Ngendandumwe Avenue canke kuri Building Central basazwe bitwa kwa Kabwa ariko mu kiganiro Top Talent Show murazi neza yuko tubakirira abatumire benshi bagitandukanye abanditsi bo mu cinema canke abactrice aba actor best actor from Burundi Bujumbura ndi kumwe na Angeli umwe umubona neza yuko kuri kamera asa neza easy umumbonera sagute bro neza ariko Angel umeze gute umeze neza gundi amakuru yawe meza cyane uraberewe sana uratesa sana merci no Burundi kazi mwiza cyane no Burundi kazi karaduzi derapo y'igihugu cyacu mu makungu ekagetsanskwanye mubona neza yuko kuri screen kamera ndazi neza yuko muko murabona ubwiza bwiwe burarenze cyane Angeli ndamukiriza abakunzi ba anashare kugira barakurumye cyane agenda bibura mu makommentaire menshi ikiganiro nigeze kurana na Mr Kani barambarira ati turamukeneye Angeli umwe mu ba best actress ariko aragaragara mu gisagara ca Bujumbura ariko aragaragaza impano y'uko actinga ndavuga ati Johnny lazima mu kiganiro Top Talent Show ndamuzani Angeli ndamukiriza abakunzi ba anashare bari bagukeneye cyane bakunumye cyane bro reka mvuge ngo ego mwiriwe ego cyangwa mwaramutse
bivanye mu wese yo baherereye ego ndabubaha cyane ego ego Angeli ndifuza neza yuko imbere yuko tuza gutangura ibibazo bigiye bitandukanye naguteguriye ibibazo bigiye bitandukanye tuba turi kumwe na DS Telecom ariko imbere yuko dutangura ibibazo ndakeneye utuyagire gato y'biography yawe mu minota igira kuri 2 kugira tubasangize Angeli urugendo rwiwe siko imbere yuko aza kwisanga muri bintu bya cinema atuyagire Angeli ninde muri rusangi. Bon, muri rusangi navuga ko Angeli numigeme akina filme ego ndumukinyi wa filme ego bon inyuma ya filme naho nkora ibintu byinshi bitandukanye ego yes ego yeah. Urakoze cyane mba numva nifuza gushaka kumenya iyo Angeli avyutse mu gitondo ca kare iyo avyutse agiragine mu mirimo igitsanzwanye n'icyo ikintu ca mbere atangura gukora kuko abakobwa benshi canke abakobwa nk'abwe barundi kazi mu mufise ubwiza kanaka hari ibintu byinshi mu mutangura gukora iyo muvyutse ariko mba nifuza kumenya iyo Angeli aramutse mu gitondo n'icyo ikintu ca mbere atangura gukora atarakuza kuguru hasi. Shasinda kubesha pe ikintu cya mbere ngo gukora no gusenga shima Imana yo mwijure yibanyemereye ko mvyuka ego nakindi kintu nkora ego hama après ça haca nkora aka chauffement gatoyi ego mahira kumubiri wanje ni ego sport gato ego ganumva nyine kumubiri wanje nonoka ego hama ndanye ibindi hanyuma ego iyo wiravye nabivuze muri introduction ndavuga ati Angeli n'umwana w'umurundi kazi kandi mwiza afise n'ubwiza burenze cyane witegereje kuri screen bakora nabibona ariko mba nifuza kumenya iyo Angeli yiravye nica ikintu umva yishimira cyane ku mubiri wiwe canke look yiwe benshi bahore bamubarira ati Angeli kino kintu ndakigukundira cyane. Gundos lukuri ari bibazo biba bigoye kwishura guys lukuri ari bibazo kandi ariko hari ikintu wishimira kuri jewe ego iyo wiravye nka qualité basufise wowe nyene iyo wiravye uvuga ati je kino kintu ndashishimira cyane kuri Gundos je sinibeshere pe nta n'umusindira bamvuga ngo urumva ikinaka ubundi mba muri menga ibintu byose bindiko nta kintu rimwe na rimwe agiye amubwira ati mana yirabaka akantu kagakosora kadusangize akahe rero nkaba muremure gato nkaba mwiza agira nyine isura nziza amaso meza kuko umukobwa afite amaso meza aba ateye igomwe aratirana. Hayi usanzwe ufite amaso mabi? Uya ntabwo ari mabi ko nshobora kuraba nkakanura. Ariko uramaze guhura n'abantu benshi bahora bakubarira ati Angeli ufite amaso meza. Rumwe na mubi urabikura mu Bo ya rimwe ndabona ego mbona izo message cyangwa tukahura ariko iyo rero niravye nanje mba mbona bitandukanye n'ivyo bambwira nkavuga none ko je ntabibona ariko ni vyiza ko je ntanabibona ariko bikabonwa n'abandi ni navyo vyiza kurusha. Yes. Ariko Angeli numva shaka kumenya ni cyayi kintu catumye Angeli yumva neza yuko afise impano zigitandukanye ndaze kugaruka ko ariko ni cyayi kintu wumva catumye uhitamwo kugira uze muri cinema y'u Burundi ugaragare ku screen cyangwa mu masinema gitandukanye. Ikintu catumye mpitamo ego bon muri make buriya ntabwo duhitamo ego bivana n'ikintu kiba kiri muri wowe kugira ngo ukore ikintu kanaka. Rero je kugira ngo nisangiye muri movie ego ko yari impano yanje bro ego yeah. Kandi nkunda filme pe ndashaka ku filme y'u Burundi gera kure ego ni cyayi kintu wumva wishimira cyane ku bantu mwatanguranye muri cinema ndaza kugaruka ku muryango wa Major TV ni cyayi kintu wumva wishimira cyane ku bantu mwatanguranye muri cinema muri carrière gushikira ino saha uri kuri acting uri kurakina muri cinema y'u Burundi kandi benshi bagakutera amashugwe cyane ati Angeli ari ku mwanya ari mu bakobwa ko baragaragara cyane cyayi kintu wumva wishimira cyane. Ikintu ca mbere nishimira niyo ndacibutse mbwira Imana ati ego shimwa mwami wanje ego nukubona commentaire ego ukabona commentaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 nyinshi ivuga ngo ndakunda Angeli ndakunda ukukina ndakunda uko witwara ivyo bintu mba numva
binyongera inkomezi pe. ego mu muryango wa Meja TV bimeze gute hariya? Umuryango wa Meja tumeze neza. Ego ariko kino kibazo reka ndakikubaza nyene hagati kuko ibibazo nateguye ni na byinshi cyane sinzi yuko uza kunyemera kuvyishura. Ndifuza kumenya mu muryango wa Meja TV ndaza kugaruka ku bashinga nahe canke abasore bagera kuri babiri benshi twarigeze kuba dukurana ikiganiro bakambare yuko bari single cyane. Ndaza kugaruka kuri Mr. Kane hamwe na Brighton ikiganiro tugeze gukorana bakambara yuko bari single ariko hari amwe mu makuru nagiye ndonka cyane muri abo basore bagera kuri babiri ibaza igituma ntashizemo n'undi wa gatatu ariko bakambarire yuko bigeze ko basohokana na Angel Isro nukuri canke vyo bari inkuru yimbarira natarika ariko atari yo kuri Gundose tuvugisha ukuri aya makuru yafise agusa barambariye yuko mu rukundo canke muri abo basore mvuze Mr. Kane hamwe na Brighton mwigeze kuba musohokana nabo basore bagera kuri babiri umwe marashoboye gukundana ariko uwundi muca murafatana inyuma y'uwundi nukuri canke ni inkuru y'imbarirano kana atari y'ukuri? Umva ivyo ndahagara ku maguru yanje abiri ndabihakana agara ku maguru yawe nta nubwo bizokwigira biva but bajyane nibasaza banje bana ntabwo twakundana none umva noshobora urwo rukundo nurujira gute abantu babiri baba hano hamwe turi umuryango baca bicana ari ibintu bidasangirwa je nyuma ndabipfoka hari ibintu bidasangirwa umugore ntasangirwa ego yeah. Ariko gushika ino saha ku bwiza bwawe ni Angel yo basanzwe ari mu rukundo canke yo bari nyakamwe? Oya gute no binyakamwe kweri mundamukiriza umukunzi wa mubarira ati turakuramukije cyane ndamukunda ahubwo ego ariko kuva winjiye muri sinema y'u Burundi ni cakintu wungutse ni cakintu wahomvye uvuga ati je muri sinema narayijemwo ariko bino bintu narabihomvye muri career yanje mu buzima busanzwe canke narungutse ikintu kanaka? Nta kintu nahomvye kuza muri sinema ahubwo narungutse ko nungutse inshuti nyinshi abagenzi benshi ego numva bimpimbara gose ego ndibuka ikiyago twize gukorana na Angeli arambare nize yuko afise ikibondo of course nyibutsa mbega ikibondo cawe cyitwa kugira tunamuramutse cyane mwana wanje yitwa Azael Chrismael Azael Chrismael tunamuramutsa cyane afise imyaka ingahe hajya? Wita urumva neza yuko akuze cyane twebwe no mu minsi iri imbere azohava dusembura kuri micro ariko Angeli hariho benshi nivyo ikiganiro twize gukorana ndibuka neza yuko wigeze kumbare neza yuko uwo mwashoboye kwibarukana atari we mukumura abana mu bintu bigiye bitandukanye ariko sico ngiye kugaruka ku kintu ku makomateri nagiye mbona mu kiganiro ca kahise twakoze ryari na Batmix Easy byagiye bigaruka yuko kuki utwenga ikiganiro siko abantu benshi nagiye mbona batwandikira inbox kuri Anashare bakatubarira ati muri sinema wayigute haza abasingle mother narigeze kubishigaruka kuri Honora Mutoni na Mimi Miheye yakumva yuko nagiye mbona benshi baturemera cyane ariko nkaze nkibaza ati iyo muhuye na challenge nkizo bavuga yuko muri sinema hariho abasingle mother bafise abana babo ariko batabana n'abashinga nahe babo bashoboye kwibarukana ibibondo bigiye bitandukanye ni Angela heza kavyakira gute izo challenge uheze ukazakira gute iyo bakubara ba challenging akavuga ati yuko muri sinema ariyo buhungiro bw'abantu bibarutse ariko bakaza muri sinema bafise abana kugira ngo barunka amahoro nagenda bisoma mu makomateri y'abantu benshi bagiye batwandikira ariko nico kibazo cyo mvuga ati reka Angela kimubaze mama Azael usike novuga ego banu ko muraturaba ego kuri channel ya Anashare ego musabira imbabazi Gundose Imana mubabarire mumusenge mutagusenge usabira imbabazi yo mana hama reka nishuri kintu kibazo impamvu batwita ngo abasingle mother ego
ariko ntabwo ariko biri bro ego ya ni ukuvuga biravana n'uwo muntu muba mubana uburyo Ego. aba abifata ego biba bigoye Bon. nibeshi cyangwa ntahagaze ku ruhande rw'abacu abakobwa ego bino bintu vya filime bisaba umuntu akaba afite umutima ukomeye ego biragoye nk'umuntu wawukunda ego biragoye nk'umuntu wawemera ego kumubona ari gufatana n'undi muntu ego ari gusomana n'undi muntu ego nivyo biba bigoye pe kuwukunda ariko iyo umuntu utamukunda uba wumva biri easy birasanzwe rwose ariko iyo umuntu umwemera mvuze ngo kumwemera kwemera umuntu urumva nyine ko birabuzanya amahoro rero birasaba ko waronse wa muntu afite umutima ego ukomeye agutahura akwizera ego kumva ego avuga ati jye bushiri wanje nubwo biri kujya ndazi aranyemera kandi ndi jenyine ukumva muri wowe wiyemera ego aho muratahurana ego iyo rero udafite umutima ukomeye umwizere wiyemere muri wowe ati ebana ni je jenyine nta wundi umuntu ashobora gukunda nubwo bijya bikora ebana final usanga mwavanye no waba ubona muravanye mufitaniye abana ego maruka zumva ngo filime irimo ubuhumbu ego irimo iki nyine ugerageje kuvyanaliza biba bigoye gutahura nanje niyo mpamvu yatari reka mbabarira uyo bandanya naco kubera kuri yana share biba bikenewe neza yuko abakunzi banyu turakeneye yuko batahura kuko ni Angel muri cinema ziwe yirekura cyane siko yirekura cyane bikwiye neza yuko baza gutahura bino bintu akarasigura kuko ndaza kukubaza ikibazo kiza kuva kuri ivyo nyerumba uri kura tuyagira ariko bandanye nukuvuga nabije bisaba kuba wemera umwizera ego ko mu rukundo navuga ngo ibi bintu bidahari kubahana ego kwizerana ego kwihangana ego ivyo bintu bidahari biba bigoye ego rero ariko ivyo bintu bihari birakomera rero biramutse bibaye bidahari ni hajye tubona mwatandukanye ariko ntabwo bivuze ko turi abantu babi ego guys iyo turi kuri kamera ego ku ruhande rwanje kuko umuntu ni mugari ego ni munini cyane ego aragutse ariko je ku ruhande rwanje nivyo iyo ndi kuri kamera bakama nka scene iri romantique ego sinzi ngira ngo abahora bandaba sinzi ko barabona ko ngerageza mais ama part ndagerageza kugira ngo basindabe ko igikorwa cyo kigaragara neza ego ntexagere ariko ego ndeka kurenga imipaka ariko ndagerageza kwerekana aho amenga ivyo bintu birimo ni naho hajye ucubona batanga kumbwira ngo nakana naka barakundana kubera ukuntu twatinze sivyo ariko inyuma ya kamera ntabwo ari kuba babiri siko babiri n'ukuri ego nimutwihendeko ego abagabo bacu sinzi n'abandi bakobwa bamugomba murongogwe muri filme udoje ku murondero uzi ko inyuma ya kamera ibintu aba ari sawa bijya bibera kuri kamera biherera haje ego ariko nshishaka udusangiza ga story kawe umushinga nahe wa mwashoboye kwibarukana ikibondo papa Azael kana bivuga uko itandukaniro ryawe mwatandukanye wamaje kuza muri cinema canke niya kwakira kuko wamonika imbere kuri screen uri kurasomana n'abandi bantu kandi musangiye akazi ariko akabitaho urukundo umva ndakubwira gudosi uyu muguka ariko arandondera umva sindi bwishure ukanyishura ico catubandanye ibintu bibaza iyo ni private y'ubuzima bwanje bro kandi uri kurambeshera ariko nana kimwe naco siko ariko nongera nsaba abashiki bacu canke bashinga n'abakora dukurikirana kuko jewe kuri Anashe yaduhora tuja mu matongo naje y'abantu kanaka ndemeza neza yuko abarakazi kuko tora tubibona kuko akazi gaherera hajya nyene hama abandi bakagenda mu bundi buzima bw'ibutandukanye n'akazi ariko Angel ni cyayi kintu wigeze guhura muri kariya yawe ubona neza yuko cyaje nkuko guca intege ariko Imana ikahaba ikagukomeza cyane ukabandanya akazi ndakivuge ndaba kamera muri kariyeri yanje kivuge uri seriously mwe Imana yambutije oya wamaze kuvuga ati reka ndakivuge izi hari ariko arakubona
oya kivuge Birambabaje. urakurera bakameha ikintu cabaye urumva neza yuko ino sinema uyiheba ariko Imana irahaba iravuga ati Angeli reka abande nk'akazi kiwe. Oya, reka ndabireke. Mbabariye Gundosi sivyo cikoze ntabwo nacishura. Ariko hari umuntu gusa yambabaje. Hari umuntu yambabaje. Ego. Hari umuntu yambabaje. Mu bintu vya ferme. Ba. Nukuri sinda kuvuga mu idini. Ariko warambabaje. Kandi Imana ikubabarire. Nubwo sometime mba numva musangiye akazi. Imana ikubabarire. Ya ntabwo dukorana muri major ariko muri industry imwe yo muri cinema. Yes, umuntu yarambabaje ariko sinavuga ivyatumye mbabaje cyangwa ivyabaye. Dusangiza gato ariko ntumuvuga izina. Nanabigusavye abakunzi ba Anashare cyangwa abakunzi bacu ntuvuga izina. Siko ariko ndakeneye yuko udusangiza agastori gato kuri ivyo bintu kuko mba numva umengo iyo usohoye ikintu kidudubiza ku mutima na Angela araheza arahuke. Siko? Ya, umuntu yarambabaje. Ego. Ubu Gundosi birababaza iyo Ego. Wize umuntu akaguhemukira. Ego. Birababaza iyo wize umuntu. Ego. Ushobora kuba waramubwiye ivyawe. Ego. Mu nyuma akaguca inyuma. Ego. Rero umuntu yarancafuje. Ego. Naramwizeye. Ego. Like my sister. Ndamufata nyine nka mukuru wanje. Ego. Ariko yarampemukiye. Ego. Yarancafuje. Ego. Ariko Imana imubabarire. Sinobivuga bro. Wanditse ariko. Numukobwa. Umukobwa yarambabaje. Ari umukobwa? Ego. Azi Oya. Imana urakoze ko nabaye nkabivugana nani. Oya narakimwe. Kuko nabivuga byari gukomera. Oya narakimwe. Oya ariko narakimwe mbashaka. Kugira tumenye ukuri ariko narakimwe gusa nuko gusa nanje nabigusabye navuga ati reka udusangiza ga story ariko numukobwa yakubabaje vraiment. Nuko yarambabaje. Nivyari bikwiye ko tubanda. Naramubabariye kuko yo ntanamubabariye byari kumukomerera. Kumukomerera. Mba ndiko numva neza yuko yagucafuje ku rundi rwego rurenze. Yarancafuje kandi ntiyarakwiye kuncavuza. Nuko yari umuntu wanje twari twizeranye ndamwizeye. Rero kuca ajya kuncafuza uko vyari biri kose n'ivyari bikenewe. Ego. Hari ibintu dutorera. Ego. Kuko umuntu iteka ryose zo kwamara umuntu. Ego. Umuntu ubundi Imana iturema ntabwo umwana w'umuntu yamuremanye iciza. Nta cyiza kiva mu mwana w'umuntu. Rero umwana w'umuntu agukoreye iciza uvuga ati Imana ishimwe. Kandi umuntu naza mu buzima bwawe hama kagenda uvuga ngo mission yiwe irarangiye ku buzima bwawe. Ibiheze Imana ikategura umuntu. Rero gusa birababaza nk'abana abantu kuko gutahura ngumva ngo tutarebe ivyo vy'Imana biba bigoye ariko umuntu waramwizeye mukaba mufatana nk'abavukanye hanyuma sometimes akaza ibintu nyene bibacanishamo ariko ugacuca inyuma ukaba umuntu wo kumucafuza iki ntabwo ari vyiza mu umuntu yakwizeye kuvyo mwayaze hama gace genda kugucafuza kuvyo mwavuganye umuntu yarakwizeye akaguha umwanya iki ntibikwiye ko kumucafuza nimba muvanye reka muvana amahoro nimba harabaye ikibanza mu mutima wawe c'ubwizigirwa reka ntihacaba n'ikibanza basi c'ubugome. Ego. Ari muri bane ba mbere bari trend. Ego canke yo yama cansimbira kuginde kibazo. Oya, nabirenze. Ntari muri bane bari ko baravuga muri trend muri sinema y'u Burundi. Eka, nabirenze. Ntabirenze. Urakoze cyane. Ariko Angeli, numva shaka kumenya inspiration uzikura he canke wayikuye he kugira winjire muri sinema? Inspiration wayikuye he uvuga ati jewe bino bintu navyinje muri sinema kubera izina kanaka canke umusineaste kanaka nuwahe musineaste mu Burundi wishimira canke ukunda cyane uvuga ati bino bikorwa vyiwe ndavyishimira? Wa mbere nkunda mu bakobwa mu bahungu. Mbarira uraza kunyishura mu bahungu no mu bakobwa uvuga neza yuko gushika ino saha kwera uvuga ati jewe bino bintu navyinjiyemwo kuri inspiration kanaka ariko gushika ino saha hariho umuntu umusineaste babiri umuhungu n'umukobwa mba numva niko ndiyumvamo cyane kuko bako baragaragaza impano ko baraduza idarapo y'igihugu cyacu Burundi.
ubundi ndahabwira je sinze kubinjyajya ego ariko kugira ngo je nje muri filme sinovuga ngo hari umuntu yoba yaratumye mba sature ego ngo kugira ngo nze muri movie oya gusa usibye ko je kenshi kera Ego. narakunda kuraba filme cyane ego narakunda kuraba filme numva nyine mengo nanje nk'imbaye umukinyi ego nkaba icyamamare numva nyine mengo nkamenyekana Ego. nkageza kure ba Burundi nyene igihugu canje numva binjohera ego none cyo ntabwo kuzamura ndaza ndagenda mu bintu vy'ama repetition ego kugera uyu munsi Ego. ariko mu bantu bakina filme vraiment mu Burundi ego simbi njyajya ego nta muntu novuga ngo nararavye ngo numva ndakunze ego ngo hama ngo atumanza mu bintu vya movie oya. ego wapi ego ni hamwe nyine n'amahirwe ashobora no kuba amahirwe ntabwo azira rimwe Ego. hari n'abo bavumye ashobora kuba natanze kuja mu ibi bintu Cyane, ariko cyane. kuko tutamenyekanye ego impano ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira Ego. ciwe Ego. ashobora gutangura undi akaza inyuma yanje ariko akamenyekana kuntu navyo ivyo biba Ego. Imana ikora uko igomba itanga uko ubishatse ya nta muntu navuga ngo yarashoboye kumotiva ariko gushika ino saha n'uwahe muntu nakubajije mu bahungu canke mu bakobwa uvuga neza yuko wumva yuko kurishimira cyane kuko iyo uri kurakora akazi ka wumva neza yuko wishimye uvuga ati je ndi proud y'umuntu kanaka haba mu gitsina gabo canke mu gitsina gore mbajije ubushiriyemo na Media TV cyangwa umbwiye hazi hose muri Media TV ndemera cyane abahungu ba Media hose kuko ndemera Media TV ego ya ndakunda uburyo bakina biranyutuza cyane ego ya ubona indoto zawe zigeze he ubona indoto zawe mu byo wari warasavye Imana ubona hari akantu gato umaze kugera ko canke ubona yuko indoto zawe zoba zarahashitse ariko bavuga ati je gushika ubu ndemera neza yuko indoto zanje kuziraba impamo cyane ego hari ikintu narasaba Imana kandi narakibonye ego kandi Imana yaragikoze no kuri pe yayi mu ijuru yumve ko ndayishimiye niyo impano iyindi Angele yiyiziko ariko abarundi n'abarundi kazi muri cyangwa abarundi muri rusangi batanazi yuko Angele iyo mpano yoba yiziko ariko muri we ahora yikora ariko twe tutazi iyindi mpano no afise kuririmba ndakunda kuririmba muririmbyi ukunda n'uwaye indirimbo ziwe ukunda n'izaye bon aha mu Burundi ego ndakunda Estanish indirimbo yiwe ya mbere ukunda cyane ukunda gusubiramo cyane n'iyaye indirimbo yiwe ya mbere arigerega usanga nawe uzi no kunaririmba ariko tukaba turi proud Angela agira turirimbe indirimbo yarimvye ngo ibanga ry'urukundo turirimbire gato twumva rero ibintu ndi kuranzanamo jenaje ijwi nubwo ndirimba ariko ikintu ca mbere ego ikintu ca mbere ni filme niyo izi ego Angela umubano wiwe umeze gute n'abasiniaste muri rusangi cyangwa basangiye akazi muri sinema y'u Burundi babanye gute muri rusangi neza tubanye neza cyane nta kibazo na kimwe dufitaniye ariko Angela mba numva ashaka kumenya hari sinema zitatu ziko ziragaragara kandi zirimo n'umukorege wawe hari zibiri hari n'iya gatatu nagiye mbona hari sinema ndahazi nacira mu nda hamwe na data ya Sabasi na Mimi Mihaye na Fanny Lavin ariko mba ashaka kumenya Angela gushika ino saha ni yahi sinema ya mbere aho umwanya cyane kuruta izindi muri zo zitatu avuga ati je ndi proud ya zino sinema kuko mba n'umumengo message ko baratanga na Jerena nda iranandaba cyane canke ikankura ku mutima kugira mbandanye ndabi sinema y'u Burundi Ciramunda kubera hari agastori biba bisa n'ubuzima bw'iwawe bon oya uno mutife jera oya dusangize oya ni film iryoshe gusa ifite story nziza suvuga ko bisa na yanje ko oya dusangize kuko mbona umwe oya ni story nziza nakindi imeze neza namaze kwibona namaze kuyibona ariko nawe usanga byo bisa na gastori kawe ukuntu kanaka to reka ndakubaze nanje ubu rero reka mbe gundosi izi arabaye umuhozi wowe rero kwiraba bwira isa arehure n'ubuzima bwawe
oya sawa tubandanye ikiganiro turahindukiye reka tubandanye ikiganiro wamaze kunyishora arabaye umuhosti reka ntacyo wamaze kunyishora ariko muri sinema y'u Burundi ubona igeze he gushika ino saha ubona gute babakira gute muri industry mu gitsina gore kandi bigaruka kuko turi kumwe nabo mu gitsina gore mubona babakira gute muri industry mu gihugu cyacu Burundi banje mbona batwakira neza kandi vama aho bigeze ego nibaza ko igitsina gore ahubwo nico mbona kiri kuduga cyane ego ivyo turavyemeranye ego ego batwubahe rero ego iyo babagirije neza yuko mu gitsina gore muza muri industry muje kurondera amahere y'aba diaspora kanaka canke ubutunzi kanaka kugira umuntu abahe Angel izo challenge zakira gute canke nakaye kantu yumva yobwira abo bantu bahora babitiranya mu buzima bwa misi yose yuko mwinjiye kuri iyi ntego mbega Angel yinjiye kuri vision iyahe muri cinema hamaca heza nyishurira yuko muri cinema mbega iyo muhuye n'izo challenge bibavugwa ko mwifata gute bon nukuvuga narakajambo navuze ngo umuntu aragutse ego sivyo je rero Angeli sinoza hano imbere ya kamera ngo mvuge ko ngo mpamye ko hari abo babaze bataje ku mpamvu izo kuko bariho bashobora kuba bahari umuntu aragutse bro rero je ku ruhande rwanje nukuri ivyo wapi ivyo nuvuga ngo mva ngo aba diaspora ngo nagiye muri film kugira ngo ivyo nta nivyo menyereye ubundi ndavyumva ku matwi nta nivyo menyereye watubaniriza yuko hari habo watangure muri cinema ariko gushika ino saha Angeli bamurenze ariko yabatanguriye muri industry siko ariko hari bamwe twagiye tuyaga ibigitandukanye bakatubaniriza yuko muri cinema ho bahariho ibintazi cyo nkabo bakoresha ibifyitirizi iyo bigeze kuri iyo level Angela vyakira gute mbega muri cinema ho bahari ivyo bifyitirizi nkuko babivuga bagiye batandukanye ngo mangaruka hanze nya umuntu aragutse kandi umuntu no yimenya nimba je Angela ivyo bifyitirizi nturabikoresha ivyo bifyitirizi ndavyo nkora hashwa ko hari ababikoresha navyo birabaho rero jewe ivyo kuruhande rwanje ivyo navyo nokoresha kuko ico nzi ico nubwo bikoresha ivyo bintu impera n'imperuko uzorangiza nabi nigenda kubaze abasinenaste bashika kuri 5 mu kibazo ca nyuma uraza kumbarira ukungene ubazi siko ndaza kukubaza abantu bari trend kuko kuri Anos yatuza tuvuga abantu bari trend abantu bako baragaragara muri cinema nawe nari kugushira muri abo 5 nawe yenda za kugushira muri abo 5 uraza kwivugura uraza kwiyeshura siko ndakubaza Sabasi ameze gute kuri Angel yamubonye gute muri rusangi kuko naragenda kubona mu cinema yiwe Sabasi mutipe ari pause umugabo muri make ndavuga ngo umutipe kuko umugabo w'umuntu n'umugabo ari pause muri make atuje avuga make kandi aciye bugufi mimi meheye muramaze kwicarana muramaze gusanga cyangwa muramaze kumva ikiyago ciwe turamaze kwicarana gato pana birebire turamaze kuyaga gake nawe aciye bugufi ariko ntihamwe namavuga ntabwo twamaranye umwanya muremure ku buryo nshobora kuvuga ngo namuvuga mu detaya kandi nta nubwo nashobora kudetaya kuko umuntu aragutse Fanny Lovine avuze iki mu rugendo rwawe umaze kwicara umaze kuyaga avuze iki umaze kumwahura kikeneye iki nta na kimwe ni mumaze kwicarana nta munsi n'umwe bya kweri sije ko tugenda duhura gusa gasanga umva ndakubwire hariho kwicara twicaranye gutya ariko tutariko turaganira none no cyamvuga ngo naka twaraganiriye twaricaye twicara mu kibanza kimwe ariko nivyo ko twaganiriye murafitanye contact ndayifise ariko ntabwo tuvugana urakoze cyane Mr. Kan avuze iki ndikunda kuborera ku mazina ari trendy Mr. Kan tipe mwiza gose kandi ndamwubaha cyane kandi uranamukunda mwarigeze kubijamo ivyo ni vyemviro vyawe ndamukunda nka musaza wanje umuntu dukorana mu colleague ndamukunda gose kandi ndakunda niyo ndakunda kinana nawe ni cya kintu wishimira cyane iyo muko murakinana nawe na Mr. Kan cya kintu umva wishimira scene iyo wabahaye muri kumwe na Mr. Kan wumva neza iyo ati ino scene mba numva ndiko ndayifilinga cyane gusumba izindi scene kubera ko iyo duhuye tubikora neza muri romantic mwese
haba muri romantic abantu ngira no mu gushwana turagerageza vuba. ego Ornella Mutoni avuze iki kuri Angeli? Ndamukunda cyane uwo mugeni Ego yubahwe kandi ego nimba ari umuntu nabonye mu bantu bose ego mu bantu bose Ego. nabonye ego wumva ngo Ornella yubahwe Mhm. kandi Imana izimumera icyo umutima wifuza kuko ni umukobwa aciye bugufi ego azi kubana neza n'abantu Mhm. ntiyishyira hejuru Mhm. Mwana, ni umukobwa mwiza arenze bare bose wumva ko bahintinze barenze hari icyo barushije ako kantu ndakeneye yuko ugasubiramwo uri kuraraba hariya kwa Izi kugira ku kantu iki kintu ndakivuga ndagisubiremo ndakinonosore Ego. uriya mukobwa Ornella Mutoni aho uri wumve ko ndagukunda ego tabujyajya atake ego ndagukunda uburyo umeze nabanye nawe nicaranye nawe nabanye nawe pe bihagije ndamuzi umukobwa aciye bugufi arenze bariya abantu bose wumva ba Mimi Mireye ba Havere ngo ba Fanny Ravine bumva umengo nyine bararenze ego nukuri arabarenze pe kubw'umutima wafise ndakubwira nivyo turakora Mhm. tugahitinga ego ariko ubuntu ego n'ikindi kintu ego umutima n'ikindi kintu ego nukuri uriya mukobwa Imana izimwica umutima wipfuza pe kandi Ego. izimwe gushika kure ego Yeah. Barumume ngo twamushimira cyane Ornella Mutoni yasanze atwara Mouth Yeah. tunamushimira cyane Alvira Muhimbare mubanye gute Boni bonus ni umusinease nanje nka umusinease sawa bimeze neza ariko Elice kirumva usaba ko radukurikira aca kiri abusaba abakunzi ba Angeli abakunzi ba sinema y'u Burundi muri rusangi bon ikintu basaba abakunzi ba Angeli ego mukomeze mushigikire ego mudahari sinobaho ego n'abafise naho nogera ego ico kintu mukizirikana ku mutima wanyu nukuri mushigikire mufata kuboko ego kuko haraho nifuza kugera ntaragera ego kandi nizira neza ndi kumwe namwe nzohagera ego kandi ndabakunda cyane ego Elice ikinumva uha ubutumwa abahora babihinda ko cyane bakavuga neza yuko muri industry hariho abasingo mother canke abigeme abarundikazi bafise abana ariko tabashinga nahe babo bafise nica kinumva wo batekerera kuko mu miryango yacu canke muri society turazi neza yuko hari abantu benshi bahukanye ariko bataza kumenyekana ahubwo abantu bari celebrity aribo baza kuvugwa cyane muri industry ubundi rega ni hamwe nyine aho bivaye n'akazi tuba dukora ego uhita wumva imengo wamenje ego ariko ivyo ni ibintu bishika n'ibintu bibaho ego kuko n'abadakina filme ego nabo baratandukana n'abagabo babo ivyo birashika n'ibintu Ego, bibaho so ego. normal ego ariko ntibivuze ngo ni kubera ngo akazi hari n'usanga n'umuntu mwaravanye utaranaja muri ibintu vya movie ego ariko kubera ko wumva wamaze kuja muri movie waduze gato Ego. wamenyekanye baca batangwa kwimbagura ubuzima bwawe bwahise bisa normal ego bibaho ariko dusangiza imbuga zawe zigiye zitandukanye kugira tubandaye tugushigikira ariko Angeli kuri Anashare bitandukanye n'izindi channel zigiye zitandukanye siko hariya Izi nawe nyene ndashobora kumusangiza kugira nawe nyene ndazi neza yuko afise ikibazo ashobora kumumbariza Angeli siko Izi are you ready kuko Izi turadukora na analyse Izi nakubariye yuko iyi channel itandukanye na zigiye channel zindi zigiye zitandukanye siko bahora bamwumva ariko ndakeneye Izi nawe nyene amumbariza ikibazo Izi turehe mumbariza akabazo gusa kambo none gunda se wewe biranse Angeli ni sawa mahoro umeze neza nshima Imana nitwa Batmix Easy okay nanje ndatuje cyane nka wewe wabonye nuje Ego. wow ndashimye Imana gose icyo kintu turagiye uje urakoze sasa je ndafise akabazo kamwe naho twoba tubiri ego mukanya kuri statue yawe waruhejeje kwandika ngo ngo hariho umuntu mwicarana akagukorera neza ku buryo sindiko mvuga mu majambo wavyandisemo mugabo turashaka ikibazo canje gihagaze ngaha sinshaka guhagarara cyane kuri rya statue mugabo ndashaka guhagarara cyane kuri ku mapost mukora ku mbuga
ngurukana bumenyi mwebwe aba artiste baba aba cineaste canke abandi mbega kugira ukore poste uba ufatiye kuki uba ufite ayahe marangamutima kuko poste ni ikintu kibona abantu twese abafana twese turakibona kandi tukibonye hariho ubutumwa twibwira kuko nk'ubu ushobora gupostinga par exemple nka Ornella Mutoni ukamuvuga kamajambo mugabo ajya amajambo si twese tuza kuyatahura kumwe ego ndashaka rero tubwire uba ufise iyahe mood uri kurakreya ama post wewe yanditse aheze nk'iminota 30 niko ngaho wewe nukuri mani kuri reka nyishure aheze iminota 30 ayo post yishizeko ndakeneye yuko yitwishura iyo post nubwo wari gushaka ukayivuga ntacyo byari bitwara mwaciye hirya no hino nagiye nanditse ko ndavuga ngo mu buzima ntuzwemere gutakaza umuntu afata umwanya akagusengera niko nanditse kuko ivyo narabibonye umuntu ashaka kuguha amafaranga akaguha iki ariko umuntu ashobora gufata umwanya agasenga akabwira ati mana uburinzi iki ube kuri naka umugirire neza umugisha ibintu vya gutyo uwo muntu ni w'agaciro kuko hari n'igihe umutakaza hari abantu bashobora kuba badusengera no mwibangane tubimenye ugasanga turagiraniye n'ikibazo bavuye mu buzima bwacu ibintu ugabona imengo ibintu vyarabigenda neza ukabona biransi kumbe numenye ngo wa muntu yari ari mande yawe yahora amengo agusengera buri munsi ntakihari urumva ni byiza rero ko abantu batubafe mu kuburyo bwo gusenga nitwemere kubatakaza hama ku kintu warumva DJ Easy kijanye no kuvuga ngo hari ama post je stati je bagunze bon sometimes again posting amarira again posting amarira kandi niryohererewe ariko mba nkene kugira ngo njijishe abantu hari again postinga njyohewe ariko mbabaye ivyo navyo birashoboka rero post zanje nazo ziba zihure n'ubuzima mba ndimwe mu mwanya mugabo rimwe na rimwe hari igihe dupostinga ibintu nyene vya seriye tuba turimo cyangwa na postinze ndikurira kandi mbabaye pe mbabaye umva ko wa muntu umva nyene nshaka gushira stat yanje umuntu wese ayibone nkaronka abantu benshi banyanzikira anjure gute anjura gwaye basi ivyo nkumva ko bimpaye amahoro ikindi kibazo mfise wewe ufise izahe ndoto muri kazoza eske uprefera kugumukina muri major canke uravuga ati je mfise indoto zo gushika ngaha no ngaha hama wavuze ikintu cyo kuri Netflix muri filme z'abarundi ko wifuza kukibona nibisigura ko ni ikintu kiri mu mutima wawe kiriko kiradudubiza uri gukora iki kugira ngo uzoshike muri Netflix umbajije ibibazo biri carimwe ikibazo cyambere mbajije ati wifuza kuzogera he ndifuza kuzogera kure nka ego uyu munsi ndi muri major ariko ejo naho nzi shobora kuzoba ntari muri major nkanje nkaba nkora ivyo wanje umunsi nkamamagara ngo ndose ingo bana ngaha nkaguhamagara nkamamagara ugasanga nanje mfise channel yanje ndi gupostinga nanje nkaronka silver nkuko abandi nabo bagirirwa amahirwe bakayibona hama kugira ngo filme indundi ishobore kuja kuri Netflix nuko nkora cyane Imana ishoboje ikangirira ubuntu ndashobora gukora nimba ntabaye muri abo bazotuma ijya kuri Netflix bakuru banje cyangwa bato banje bashobora kuzobikora kuko Imana itanga ugutandukanya ushobora kuzogira amahirwe cyangwa nsinkagira akagira ubundi ariko ikari nuko nzobambona kari filme y'u Burundi nivyo ikibazo ca nyuma kuri jewe mugabo ndiko nunanitse ariko bumve neza yuko anashi itandukanye nazije zindi cyane bumve neza yuko twebwe bahora babona ama analyse yacu kuko hari ibintu benshi bagiye badukundira badusaba ba artiste yo bisaba neza yuko
vuba rega bazobona turi babiri mu biganiro umutumire se tuzotumira tuzomubaza ibibazo bibiri ikibazo cya nyuma ni reka ndamubaza ikibazo cya nyuma nikigoye shaka utubwire muri filme harimo ibintu byinshi harimo management ni nk'umu artiste wese harimo kwandika harimo gukina harimo makeup harimo n'ibindi byinshi bitandukanye ndashaka utubwire izindi mpano ufise mu bintu bijanye na filme usivye gukina kuko tukuzi mu gukina gusa iyindi mpano ufise atari ibintu vya film tukuzi mu gukina gusa tubwira ibintu vya makeup byo kugira iki ndashaka kuyiko ni uyiterera ndayiterana nashatse mpano kwitera ikirungo kanyoberwa ariko sinkunze kwikora cyane kuko cuhinduka bangomba ko basingira duke gasarisha kujya umuntu ambona uko mbameze ego ejo tutazohura nite makeup ego hama ukambona kuri ekra hama twabona na face to face ukiruka ariko sinzi yuko basangiza imbuga zawe usanzwe ushirako ibikorwa kugira tumande tumushigikira kuko gushika ino saha Angeli tuko turamubona cyane muri Media TV ariko turakeneye kumubona yashitse ku yindi level yazanye ibikorwa vyiwe bwite tuko turamubona ariko aratrendiga ku izina ryiwe bwite nizahe zindi mbuga uri kurakoresha kugira babandanye bagukurikirana kugira bagukurikirane ku mbuga mu kuvuga ego bakondwa abo nubaha cyane ego ndabinginga nkuko Monsieur Gundos abivuze imbuga zanje no basaba muje kumfollowing kuri TikTok ni Angeli Burundi kuri Facebook page yanje ni Angeli Official sindagira ko nze kugira YouTube channel yuwanje kubwo nago ndagerako bivanye ko nyene ndi muri management ariko ico gihe nikigera Imana nibikunda nzobibabarira ariko ndabinginga ndabasaba muje kumfollowinga nimba munkunda koko reka mushigikire nanje ngiraho ngeze sivyo none kandi ndabakunda ariko tunagushimira cyane Angeli twakoranye neza gose hari kibazo wari wifuze ko tukubaza tutakubarije nawe kiri ku mutima uvuga ati ushobora kudusangiza abakunzi bari bakeneye kukimenya kuri wowe nyine ushobora kwibaza hamukaca wiyishura wapi na kibazo no vuga abo gusa munze kwibuka kumusengera Gundos ati Imana muhabare Gundos wandenganije kubera nakurenganije gute hari kibazo Gundos yabaje ariko wari para black iko bari gose ariko turakunda nasikunda kwemera bro ibana nanje ndakwemera cyane gose ariko gushika ino saho ubona gute Anashe ubona bimeze gute ndazineze yuko uri umufana wacu ndagushimira cyane kuko utwereka support bimwe birenze horo partage link yacu ya Anashe ndanagushimira cyane byimva mutima ikiganiro giheze ndaza kukugurira ikintu basikiza kukuryohera ariko karanditswe ariko ubona gute Anashe ubona bimeze gute kwanza reka mvuge umuntu ari nyuma ya kamera ego sivyo izi ashe mvuge Imana izi guhereza ugiye sivyo kuko ibindi byose byo c'est normal birasanzwe ariko umuntu agize herezo giza nivyiza buryo nakubonye uratekereje nomeze nka Gundos uratekereje kandi nivyiza hama Anashe abafanzi banje mukiraba kino kiganiro mucyo manza mukore subscribe sivyo none kugira ngo dushobore kurabana kino kiganiro turi abanyamuryango ba Anashe kandi ndabakunda ijambo nizo kugera imva mukanwa tuno bashimira cyane abakunzi ba Anashe hari benshi bahora batwandikira mu message agetandukanye bari Belgique bari Canada bari mu Bufaransa South Africa Oman Arabie Saoudite eka Zambia Kenya eka nabari mu bihugu bigiye bitandukanye bahora batwandikira ko tubari ati muze mutuzanire aba artiste bagiye batandukanye cyangwa cineaste bagiye batandukanye muri rusangi mwara mudutumye Angeli ariko kuri no ncuro murabanye neza yuko twamubazaniye imbere ya screen kuri Anashe ariko ndakwibutse neza ko tuba turi kumwe na Bartender Ball mu kibanza kimeze neza kiri mu Kabondo turashimira cyane Big Boss Willy Cash afise ikibanza kimeze neza ikibanza cyo kwira supporting mwagiye mubona cuguruye indege bari kumwe na Sadbi hamwe na Mkombozi
bari mu service ameze neza cyane ariko turashimira cyane DH Telecom imwe mu imprimerie imeze neza bashanze badushigikira cyane vuba cyane mugiye kubona n'ibindi byinshi bwitandukanye kuri Annoncier ndabakunda cyane nitwa MC Gondosi alongside Easy tunamushimira Angeli hasta la vista ndagushimira cyane twakoranye neza ego nawe hasta la vista ja bless ciao